batubwiye yuko indirimbo mu kuyandika utari mu rukundo ariko mu nyuma ukajya kugwisangamo. Bon, uravye ahanini abantu benshi bakompoza love. Nashatse nyine kuja muri eta ya love ama compose vibe ya love. Iyo tugerageje kuraba ubuzima bw'urukundo uramaze guhemukirwa canke nturahemukirwa? Sindahemukirwa. Sigura ati wewe iyo ukunzwe uba ukunzwe. Maze gukunda kangahe? Kenshi. Nyemerera usanga afise impano zidasanzwe, nyemerera no gutembereza hadasanzwe. So why you want to show your face? Can't do that I'm interested. Niba unkunda telling me, cause life is short nowadays. Why you want to show your face? Can't do that I'm interested. Niba unkunda telling me, cause life is short nowadays. Hello bakunzi ba Arivyo TV, turabaramukije mwese bari hano mu gihugu cy'u Burundi, abari hakurya y'igihugu cy'u Burundi turabaramukije, turabahaye mwiriwe mwaramutse bivanye naho muherereye. Tongera tubatera rino teka kandi ryo kongera ako bipfuriza ibihe vyiza ni no gukurikirana bino biganiro byacu bya Arivyo TV aho muri hose. Murabona ko twongeye kugaruka mu gutanga amakuru mashasha, mu gutanga amakuru yizewe na cyane muri entertainment y'igihugu cyacu cy'u Burundi, muri industry ya plus 257. Ni MP promoter, MP the baddest, MP the real monster, MP the big dealer, the game changer n'andi menshi igikoko. Murumva ko mfite amazina menshi. Ndi kumwe na MC Blizo behind camera mu kubahereza amasanamu meza ndetse asukuye kandi abereye ijisho. Ndi kumwe n'umukangara umujene, umusore ubona ko nawe nyene yatwitse kabisa, yamanutse yimanukiye kuri Flipg, aje kutubwira bimwe mu bigize umuziki wiwe ndetse n'impano yiwe. Bro, gute? Sawa. Neza. Ego. Yabereye kabisa, ndabona n'uturi murabona ko yashize ko ibintu byose n'amavuta, ibintu byose muhanga kubisa neza. Bro, umuntu ashaka agenda kuzi muga umuntu ashaka kumenya izina ryawe, mbega uba witwa gute? Amazina y'umuziki canke amazina y'akazi? Ku mazina y'umuziki nitwa Twniol. Ngwiki? Twniol. Ako kantu gasigura iki kwanza? Ni TWNIOL. Bivuye mu mazina, ni abbreviation y'amazina yanje yose musanzwe. Amazina nayahe abavyeyi baguhaye? Je nitwa amazina menshi, nitwa Yaje, niwe mahoro Arivyo. Nace ngenda ndatora indome zibizi bizitangura. Mva ni Twniol. Yo bakunze Arivyo TV, murumva yuko abanditsi turafise abanditsi na cyane mu guhinyanyura umuziki duhereye ku mazina yabo, ku ma nickname ndetse n'ibindi byinshi. Murumva yuko izina afise Twniol bivuye mu mazina yiwe bwite, amazina yahawe n'abavyeyi. Twniol, urafise ibikorwa umaze gukora, urafise indirimbo umaze kwandika ndetse indirimbo zifise n'amasanamu. Mbe tukibona amasanamu none uyu ni wa mujama je narinzi, mbega uyu ni wa mu ukivyumva nawe. Mbega ubuzima bw'umuziki wabwinjiyemo bigenze gute? Niki kintu cyatumye wumva ko kwinjira muri buno buzima bw'umuziki? Bon, umuziki navuga kari nka passion kuri jewe. Sinovuga neza ngo nabitanguye aha kwa tukibana nyine numva twararirimba, gusa nyine nagiye kwiyumvira neza kwandika ibintu byo kuja studio 2019. Sigura icyo cyumviro cyaje 2019, ukiravuga ati ngomba gutangura kariyeri yanje y'umuziki, ngomba gutangura impano yanje kugira ngo ngira aho ndayishikanye. Mbega nta muntu yoba yaragusupportinze, yoba yaraguhaye ivyumviro, yoba yaragutereye mu buryo bwo kwinjira mu mpano yawe? Mbega abo bantu boba bahari bagufashije? Ego, ni benshi, abagenzi,
family ni benshi hano basi ahantu n'abandi babimbonamwo bagaca banyankwaje nta kuntu ukora music tuvuga let's deal with it. Yes, bisigura yuko byavuye muri encouragement y'abagenzi ababanyi ndetse n'abasanzwe bakubonamo iyo mpano. Urafise indirimbo yitwa Loki ni indirimbo wakoze ifise n'amasanamu yayo ndetse tubona ko ari n'amasanamu meza duhereye ku mudiho indirimbo tukaja no ku masanamu. Mbega iyo ndirimbo byagutwegeye kingana gute kugira ngo ushobore kuyandika n'ikaramu? Ikiringo bon yari vibe yari sanzwe ihari hama chanda decide umunsi umwe ndayishiye kuri papier kuri écrit chandandika ikiringo naco nogereranya gusa yari sanzwe ari vibe maranyigiye candavuga reka ndayishiye kuri écrit ndayikora. Bisigura ko umuririmbyi nyawe agendana ivyumviro by'umuziki yahashitse akumva inspiration acafata ikaramu akandika canke akagira record abaririmbyi benshi muca mubibona muca mubitahura uca ugirwa ko ukora audio mu nyuma urakora n'amasanamu. Mbega ajya amasanamu uba yakoreye he kuko abantu benshi baravye video benshi banditse mu commentaire baravuze ati ino mpano irahambaye kandi uretse n'impano gusa n'amasanamu yasa neza location ni nziza. Mbega wavuye ngaho uja hanze igihugu cy'u Burundi canke hari ngaha nyine mu gihugu? Video yose nga mu Burundi hose bon numu brother twa Kevin yayinkoreye Kevin visualizer. Sigura ati niwe yakoze ijya ndirimbo amasanamu yayo yose kuva ku ntango gushika ku mpera. Hama nawe ucuyakira gute umaze kubona impano yawe ukwisa ku matwi uri kurayumviriza ndetse no ku maso? Mbega ibikorwa byawe wavyakiriye gute? Mbega niyihe image wibonye ko nk'umuririmbyi iyo uri kuraja? Kuri jewe kwa ari ni ibintu nyene bikurikirana ndabona ko hari cyahindutse gusa ivyo cikazo mbajije ivyo bibona basi abandi bantu none umenga biri high canke biri low. Kuri je mbona ari ibintu nyene bikurikirana mu buzima bw'abanje nyene uko. Benshi bakunze kwandika indirimbo bisunze ubuzima bariko bacamwo bwabo bw'urukundo bwaba ubw'ubuzima. Mbega Loki ni indirimbo yavuye kuki? Mbega uba yanditse kubera ntituzi peut-être ushobora kuba uri mu rukundo canke ushobora kuba utari mu rukundo. Mbega niyihe mpamvu yatumye wandika indirimbo nk'ijya y'urukundo? Impamvu bon nishize muri place y'umuntu sinaye muri love oya nishize mu kibanza cy'umuntu umuhungu ariko agomba ko mu store Amerika kamukunda tu ya sigura ko iyo inspiration ikiraza muri ubwo buryo ubwo indirimbo ucubura yanditse uburagiriye ko n'amasanamu. Urashaka kutugirega freestyle gatoya naho kubaga couple kamwe mu ndirimbo Loki kugira ngo n'abantu bari ko baratwumviriza muri kano kanya bashobora kumva ati mbega iyo ndirimbo indirimbo nyabaki n'abashaka kuyirondera bashobore kuyironka? Okay. Wo nyemerera usanga afise impano zidasanzwe wo nyemerera no gutembereza hadasanzwe so why you want to show your face can't do that I'm interest niba unkunda telling me cause life is short nowadays why you want to show your face can't do that I'm interest niba unkunda telling me cause life is short nowadays. Bakunze Afri TV murumva ko indirimbo Loki indirimbo mwumva yuko ari indirimbo ifite amajambo meza kandi y'urukundo naho yayanditse mu gihe yari single. Mbega inyuma yo kwandika indirimbo y'urukundo biga nta relation yerekeye ibintu by'urukundo wigeze waciyemwo canke uno munsi urimo? No. Turumva ko ni ikibazo gitubye ntwenga bivanye nuko
ucishatse kukavugira nyene kumbe abakumvise bakumvise. Mbega umukobwa turamenyereye abakobwa bakunda abahungu cyane cyane bafise impano. Mbega nawe byoba byagize mu buryo bumeze gute kugira ngo ushobore kumva urwo rukundo urutambukiramwo ukarubamwo muri ubwo buryo? Sinahuye ikibazo. Tumenyereye abakobwa bakunda abantu b'abastar, abantu bafise impano, abantu bazi kuririmba. Peut-être akavuga ati jewe ujya muhungu vraiment impano yiwe n'uturirimbo twiza uzaratundirimbira yo kompoza n'indirimba kayindirimbira. Peut-être ibintu bikagenda uko. Mbega mu buryo winjiyemwo mu rukundo bwoba ari uburyo bumeze uko cyanke bwoba butandukanye n'ubwo? Uburyo ninjiye mu rukundo cyane mu muziki. Mu rukundo batubwiye yuko indirimbo mu kuyandika utari mu rukundo ariko mu nyuma ukajya kugwisangamo. Bon, uravye ahanini abantu benshi bakompoza love. Nashatse nyine kuja muri eta ya love ama compose vibe ya love. Sigura ko washatse kugendera muri mu byo abantu abasanzwe bakunda, na cyane yuko urukundo ari cyo kintu kiganje muri bose. Wowe nk'umuririmbyi, mbega urafise manager cyane ntawe ufise cyane uramutegekanya kuzomurondera? Kumurondera oya, nta manager mfise. Tuvuze mu buryo bwo kumurondera n'ibikorwa, aba manager barabe ibikorwa amakavuga ati uyu muntu koko arakeneye umuhagararira cyangwa arakeneye support. Bon, uzongomwa sinomwe mu gutwi vraiment tuzovugana. Sigura ati byose ni about kuyaga no kuraba ibikorwa uko bimeze. Twniol akazina nari nakibagiye bivanye nuko bivanye nuko ari ka abbreviation gacanze n'utuzina twawe. Mbega iyo tugerageje kuraba ubuzima bw'urukundo, uramaze guhemukirwa cyane nturahemukirwa? Sindahemukirwa. Sigura ati wewe iyo ukunzwe ubukunzwe. Maze gukunda kangahe? Kenshi. Iyo mwamaze gukundana n'ubu muracyari kumwe kuva icyo gihe? Apana en couple. Gukunda simple gukunda. Uramaze gukunda bisigura ati uramaze gukunda kenshi mugabo icyimviro cyawe ntigishobore kujya ku mugaragaro cyangwa gishobore kuboneka. Gukunda urukundo rw'abavukanye ya mu gucyo uhindukiza ikibazo nyene ntacu. Reka tubandanye. Twniol uri kurategura ikine gikorwa ryari, tucitege vuba? Mbega kizoba kiri kumwe n'amasanamu canke biri mu nzira byose? Sigura ati ni integuro uri kuritegura kugira ngo ushobora gutanga ikindi gikorwa kimeze neza kandi kibereye ijisho. Ushobora kuzana amasanamu canke kizari audio gusa. Nzogerageza kuba up ivyo nayo nakoze imbere, umva kizoza kiri up ya Loki. Twniol kubifuza kubona ibikorwa vyiwe, mbega bo bikura he, byo genda gute? Mbega nizihe mbuga Twniol boshobora kumusanga ko bagakurikirana ibikorwa vyiwe atankomanza? Bon, kuri principal ni YouTube ni Twniol, izindi ni Instagram, Facebook, Twitter, zose ni Twniol. Sigura ati kuri izo platform zose Twniol murashaka kumuronka wanditse iryo zina, urashaka kumutura ndetse n'ibikorwa vyiwe. Twniol turiko turangiza kino kiganiro, mbega naka ikajambo ushobora kubwira bariko baradukurikirana, yaba abakunzi bawe cyanke abakunzi ba Flip TV bariko baradukurikirana muri kano kanya? Akajambo nobwira abakunzi ba Flip TV n'abakunzi ba Twniol, ndabakunda mwese. Thank you. Zibakorera n'akaririmbo nyene kugira ngo ubereke ko bakunda wowe? Nzobakorera n'akandi karirimbo keza. Bakunza Flip TV, reka ndagushimire kuri kano kanya waduhaye. Turazi ko bitari byoroshe kuronka, ni kenshi twapanze ikiganiro mugabo igikonde bivanye n'umwanya wa Twniol. Nizere ko n'ikindi gihe nitwakenera ikiganiro kumbure tuzokuronka.
je ndahari kwe kandi namwe mwakoze. bakunzi ba Flip TV nimugire ibihe byiza mushishikare gukurikirana ibiganiro byacu bya Flip TV mugire subscribe kuri YouTube tuje kuri Facebook ni Flip TV Instagram ni OG Flip tugiye no kuri Twitter hose muraturonka muri bwa bumwe ndetse n'urukundo mubikore kugira ngo ibiganiro byacu bibashikire mu mwanya mwiza kandi aho muri hose mwisanzuye ciao ciao